Buraya muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere, aho murashaka kugira umurima ungana n'igihugu cyacu cyose cy'u Burundi, bakakubaza ati ukeneye ko tukugurira uyu murima angahe, ugaca babwira ati nkeneye miliyoni 500, bagaca bagwiza 5, bagaca bakugwiriza 5, bakubwira ngo tugwijije 10 nayo wari ukeneye wo kwana, bagaca bakugurira. Ubu amatongo yo muri Australia bayamaze, imirima yo muri Australia bayimaze, kandi ubwo butunzi bwabo bw'ico gihugu cya Australia baguma basomba, afise indege iguma isomba ubutunzi bwabo, baja guhunika, baja kubika, baja gushira mu mastoke kugira ngo petrole niyahera baze bashobore kubaho atakibazo bafise. Bashizwe ubutunzi bwabo mu bintu byose, muri technology, mu mashure, bafise amashuri akomeye, bafise ibintu byose bikomeye. Bana mu bijanye na no kumenyesha amakuru, barafise amaradiyo n'amateleviziyo akomeye, baragenda kuri za BBC na za France 24, babonye aba journaliste bakomeye b'incabwenge. Journaliste bakamugura, bakamubwira ngo dukeneye uza gukora kuri radio yacu, tubwira umushahara uhembwa. Akavuga ati nahembwa $10 10,000. Bagacanga ati tuzoguhemba 100,000. Twigisha abana bawe kwa bure, ubeho mu nzu ya gusa, wowe reka kugenda. Rero ziriya radio za CNN, ziriya ijya radio y'abarabo bayita gute, ijya televiziyo y'abarabo bayita gute, ni CNN y'abanyamerika, sindayibuka neza izina ryayo. Ifise abajournaliste bakomeye cyane, kubera ko bagenda bakagura abanyamakuru bakomeye muri ajya amateleviziyo n'amaradio akomeye kwisi, bakabaha ubutunzi kuko barabufise. Igituma babikora ni giki, nukugira ngo bibikemo inkomezi, kugira ngo ejo inzara niza mu gihugu cyabo mu mande zose bazobe bikwije. Amen. Natwe nk'abana b'Imana dukwiye kwibikamo imbaraga, twibikemo ubushobozi. Bibiliya avuga ngo ewe wa munyarutewe, genda wigire ku kimonyo uca ubwenge, ngo nagakoko gatoya ngo ariko kiziganiriza ibyo kujya byako byo muci. Haleluya. Kazi gukora mu gihe cy'imvura, iyo imvura ikiragwa, iyo ibyimburwa bihari, karabika ibyo kujya bizogatunga mu gihe ciki, kuko kafise ingomezi nke, ntigashobora kwihanganira kubaho kuzuba, gaca kamanuka ikuzimu. Kuko gadashobora no kurondera mu gihe cy'izuba, gaca karondera mu gihe cy'imvura. Haleluya. Ubu ni igihe cy'umwidegemvyo wo gusenga, ubu ni igihe cy'umwidegemvyo wo kurondera Imana, ariko uyu mwidegemvyo dukwiye kubyaza umusaruro. Haleluya. Umuntu azonanirwa gukorera Imana mu Burundi, azoba yinaniwe. Birashoboka gukorera Imana, ariko ukwiye kubibyaza umusaruro. Ibintu birahinduka, ibihe birahinduka. Rero ubibyaza umusaruro. Tubahamagariye gusenga, ubibyaza umusaruro, usenga Imana. Nimba dufise abaturongoyi batwemerera gusenga, tubibyaza umusaruro. Haleluya. Tubikore. Umuvumo w'ubukene usamburwa no gukora. Naho novugishwa nkamanura amabuye nkagira gute, igitangaza gishobora kuba, ariko igitangaza nigihoraho. Nigihoraho buri munsi. Abisirayeli bageze i Kanani ntabwo basubiye kujya manu. Binjiye gusa i Kanani bagakandagiza ibirenge mu gihugu cy'i Kanani, bajya gutera Yorodani, manu yaciye ihera, amazi avuye mu ibuye yaciye ahagarara, kugira ngo bajye ivyo babiriye ihasha. Ni wakora ndatwebwe Imana izihezagira ivyo ukora. Ni wadandaza uze wunguke, ni warima uze wimbure byinshi. Ariko umunebwe yamana ishari. Umunebwe
yamana ishari, ukagira ishari abarondeye ngo basigaye bishima ngo yego ko haniyambonye yagiye kubonye ngo ariko anabona ko twagendanye ni mukiri kuri level imwe. Aha ngo ariko nibagiye ko twasenganye ngo twamaranye iminsi 3 ku karago. Yego mwaramaranye iminsi 3 ku karago, ariko iyo minsi yo kuba ku karago iyo avuye ku karago yacakoresha imbaraga, agakoresha inkomezi. Nawe uzunguruka ivyumba byose byo muri Bujumbura, kimwe kiva muja mu kindi, amasengesho y'imisi 3 ngaheze, ubugiye muri imisi 3 ya indwi yose gahera wizungurukako, imuzu zizoguhererako bakwirukane mu nzu kandi uvugisha ukerekwa. Imana ihezagire ibikorwa byanyu mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'amaboko yacu ndibizotuma dutera imbere. Urushengero rwubatswe n'amasengesho. Aha. Rwubatswe n'amafaranga. Senga cyane turabe iyi podium uko yo kwiyimura ngaha, yimukire hajya hepfo. Ariko amafaranga dukeneye ubunyene twoyimurira hajya hepfo. Senga uvugishwe mu ndimi, iyi podium iduge gatoya turabe. Ariko amafaranga arayiduza. Mwanya uranje reka nigire anje kamwe gusa. Mwanyura hese. Yes ashimwe. Hari umuvumo abantu babayemwo kandi batazi ko ari umuvumo cyangwa ari umuvumo karande mbi ikurikiranya abantu, umuvumo wo kubahuka abakozi b'Imana abasizwe. Amen. N'umuvumo mubi. Nimba ukeneye guheza gigo, reka ndakubaza, ubu uje ngo ndagusengere ntiwemera amavuta yanje, iryo sengesho senze ryokora ntibishoboka. Ukeneye ko uba mu mavuta y'umukozi w'Imana runaka, wemera amavuta yiwe. Iki kintu cyitwa kubaha amavuta, kubaha abasizwe, rimwe na rimwe hari abantu bagifata ibintu bisanzwe, ugasanga umuntu urahanu uricaye, mwicaye muri 3 muri 4 muriko muravuga umukozi w'Imana runaka ngo ujyameze uku, mukamucira imanza, mukamuminimiza, kandi ntanabumve ntanababone. Imana yiwe ibihagararanye namwe. Haleluya. Kubaha amavuta, kubaha abasizwe, icyo ni ikintu gikomeye. Sindiko ndabivuga ngo munyubahe, ndazi ko musanzwe munyubaha, ariko nimukwiye kubaha jewe jenyene. Haleluya. Kandi bindiko ndavuga biriko biragenda hirya no hino, hari n'abandi bazovyumva. Nimba dukeneye ko abantu baba mu mugisha baheza gigo baroranirwa, babe muri iki kintu cyo kubaha abakozi b'Imana. Ntugapfe kuvuga umukozi w'Imana uko wiyumviye, ngo ni kubera ko muzinanye, ngo ni kubera yuko mungana cyangwa umusumvye imyaka. Sinzi umuntu umwe nigeze kumva bavuga ngujya pasiteri, ngujya ngana n'abana banje, ngana n'abana bawe, wowe niwe wamenye. Haleluya. Maze kwitwa uwarobanuzwa amavuta nkagushirwa imbere, ukwiriye kubaha amavuta yanje, kuko ayo mavuta Imana yamaye yoshobora kukwimura aho uba, akakwimurira mu kindi kibanza cyiza, yo gukura ngaha muri Afrika akakucana i Burayi. Ntabwo munyumvise. Kubaha amavuta usizala, ntugapfe gufata nabi abakozi b'Imana basizwe. Bibiliya iratubwira umuntu yitwa Aroni na Miriyamu bavukana na Mose. Haleluya. Kandi bari bakuru biwe, ariko Imana irabarengana ija kurobanura Mose babona. Ntiyababona, yarabarenganye ija kurobanura Mose mutoya wabo. Mose araza avuye mu butayu yavuganye n'Imana, bamuheruka ari Mose wa wundi wa kera, ariko baza guhura amateka yarahindutse. Nimba Imana yarakurobanuye utandukanye n'abandi.
nimba uri umukozi w'Imana. Iyo tuvuze umukozi w'Imana arige mwumva abapasiteri gusa. nawe uri umukozi w'Imana. Umuntu azopfa kukuvogera warasizwe n'Imana, wuzuye imbaraga z'Imana, akakurabira mu bugufi bwawe, akakurebera mu myaka yawe, kandi hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ndakurahira mu ruta. Haleluya. Uramuruta, uri hejuru cyane, uri kuri level yo hejuru. Baramubona baza wacari Mose. Aricari Mose wa wundi Bibiliya iravuga ngo Imana yari yabwiye Mose ngo mpinduye Aroni amere nk'akanwa kawe. Ikintu cyose uzovuga kubera ko utazi kuvuga neza bikugora mu mvugo, ikintu cyose uzokwiyumvira kuvuga Aroni azoba yacumvise. Ukididinganya gusa azoca avuga ibyo warukeneye kuvuga. Aroni tumugereranya na mwemu w'Imana. Haleluya. Iyo ufise mwemu w'Imana nico wavuze nabi araza akakigorora. Shobora kuba mpagaze hano hakaba ari ikintu ntavuze uko nashaka kukivuga, ariko mwemu w'Imana akakigorora, akagikatakata, agashika naringiye kuvuga ibigoramye akabigorora bikaza kubashikira bigororotse. Mwemu w'Imana aratumenyera ibyo dukeneye. Narababwiye mwemu yarameze nk'umusumyi w'urusaku, akora muri perereza ry'Imana. Haleluya. Yama imbere y'Imana, yama mu mutima w'Imana. Iyo Imana yumviye kutugirira neza, iyo Imana iteguye ibyiza, mwemu w'Imana araza akabitumenyesha. Katubati Imana yateguye kubagirira ibi mwitegure. Haleluya. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu mu nzu y'Imana hakwiriye kuba impano z'Imana, hakwiye kuba ingabire z'Imana, kuko mwemu yera arashobora kutuzanira message ikabura hishikira kubera ko yabuze itwiyo, yabuze ahantu yinjirana kugira ngo ishikire abantu. Imana isuka impano mu ishengero mu izina rya Yesu. Ariko izo nazo hari gihe ziza zikaba ikibazo. Umuntu yaronka impano akaca yuva ko yabaye igitangaza. Wabaye igitangaza uri umuntu asanzwe, Imana gusa yakwitije. Ugira ngo kuba mpagaze imbere yawe nuko nzi kuvuga cyane gusumbya mwebwe. Hari n'abandi boza hagarara ngaha bakavuga ibirenze ibyo mvuga. Imana mwaka kanya yanyitije. Kuba Imana yaramaye kubahagarara imbere nuko ndigitangaza kubarusha, nuko nize menshi kubarusha, nuko Imana yanyitije. Iyitije jewe namwe yobitize ikabakoresha. Imana niba ikwizigiye ikaguha ingabire, ikaguha impano, niyo gufasha umurimo w'Imana, niyo kugira ngo igikorwa cy'Imana gikomere, si yo kwigira igitangaza. Nibi bintu ubona abakozi b'Imana uyu munsi, Imana imuha impano gatoya akigira igitangaza. Militi protocol, militi kubona umuntu afise icyubahiro kirenze uwamuhamagaye. Haleluya. Njya ku impression abantu. Kukazi uyu muntu kudutera ubwoba kubera impano, ingabire Imana yagushizemo, Imana yo igukuramo ikayicomoramo ikayiha mugenza, ariko usigara uri fake nk'abandi bose. Haleluya. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza aho hanze mubona butukishwa, jambo ry'Imana riratukishijwe nabo rihesheje agaciro. Imana tugirire neza. Gusanga umuntu yizamuye yidugije. Aroni na Miriyamu babwira Mose, turakuzi ntuze kudusuzugura ngaha, turakuzi wewe uze kutwumva Imana ngo yavuze. Twebwe Imana niyo tubwira natwe yavuganye nawe iki, twebwe niyo tuvugisha. Aroni yari umuherezi mukuru, Miriyamu akaba shefu w'abaririmbyi, yari umuntu akomeye, yari afise impano z'Imana zikomeye. Ariko Imana irabahamagara Miriyamu na Aroni, irababwira ngo nimuze tubonanire mu ihema. Baraza, irababaza ti wewe Aroni na Miriyamu, muri mwebwe iyo nkeneye kuvugana namwe tuvugana ryari? Baravuga ngo tuvugana iyo dusinziriye, niho twiyereka mu nzozi.
irababwira ati mwebwe tuvugana mwapfuye, ariko Mose umusabyi wanje we tuvugana imbona nkubone kuko ayoboka mu rugo rwanje. Mwamuhangaye. Haleluya. Akivuga iryo jambo ako kanya, Imana ikibabwira iryo jambo, uwo mwanya Miriyamu asesa imibembe. Haleluya. Kubwo kubahiriza amavuta, Aroni yarasheshe imibembe. Munkurikirane, Aroni hari imibembe yagize. Aroni Imana yarubahirije, naho yari yacumuye yarubahirije amavuta yiwe. Naho umukozi w'Imana byamugoye, ntukamuvuge nabi, genda umusengera imbere y'Imana, kuko afise ahantu bahurira n'Imana wowe utazi, kuko abo bahuriye n'Imana wowe ntabwo wazi. Ugapfa kumufata uko wiboneye. Aroni asesa imibembe, Miriyamu soni, ariko Aroni nta mubembe yigeze agira ako kanya kubera impamvu yawe. Aroni yari umuherezi mukuru. Imana iravuga ngo naho yacumuye amavuta yiwe ndacayubahirije, sinomusuzuguriza imbere y'abantu, sinomumaramariza imbere y'ishengero, amavuta yiwe ndayubahirije aka kanya. Hari ukuntu Imana ivuga, ushobora kwibaza ati nujya muntu ko tumubona ari mu mafuti, ari mu manyanga, kubera iki ibi bintu Imana yabyihojeje yabiretse, yabaye imuretse. Wewe birekane n'Imana yiwe gusa umusengere, benabo Bibiliya ivuga ngo bazotemwa nk'ubwatsi. Hari n'igihe Imana ibimura ntibamenye ko Imana yabimuye, ikabarekera kuri level, kuri titre, ariko itakiri kumwe nabo. Haleluya. Ikabarekera kuba apotre n'ubupasteri n'ubwarimu n'ubudiakoni n'ibindi, ariko itakiri kumwe nabo, yaramaze kuvana nabo. Ariko kugira ngo igihugu cy'Imana kibe kirabandanya, igihe Imana yirukana Sauli ikamukurako amavuta, yacareka kuba umwami? Ni munyishuri, yacareka kuba umwami? Yagumye ari umwami ariko atakigira amavuta. Hari abantu twibaza nk'abahambaye, ariko mu rwego rwo hejuru rwo mu buryo bw'imwemo batakiri kuri level Imana yifuza. Haleluya. Imana ijana Dawidi imujana ibwami kugira ngo aje kwiga iby'ubwami, iramureka amara imyaka itari mike ari bwami, ariko Imana ikamutreninga, Imana ikiramwigisha. Haleluya. Imana ikeneye kukwigisha. Hari n'igihe ikujana ku muntu agoye, ikakujana ku muyobozi ubona agoye, ikakubwira ngo guma ngaha wigire kuri we. Imana ikakwigisha iciye muri we kandi itakimwemera. Haleluya. Ukabona ishengero ngo ririmo pasiteri, mugabo pasiteri atari we pasiteri wayo, hariho pasiteri wayo mu ibanga. Haleluya. Imana turinde iyo myuka. Icyo Imana yaguhamagariye gukora ugikore neza, uzutangira raporo imbere y'Imana, uvuge ngo data igikorwa wampaye ndagisozereye neza. Yesu yaravuze ngo data abo wampaye nta numwe nazimije uretse wa mwana wo kuranduka, ariko abandi ngaba ndabaguhaye. Wanasifiwe. Misiyo ya Yesu ni yari yo kugira ishengero ry'abantu ibihumbi. Misiyo ya Yesu yari yo gutreninga intumwa 12. Misiyo ya Yesu ni yari yo kurambira mu isi ko bamara imyaka myinshi, ariko misiyo ya Yesu yari yo guciraho urufatiro. Ariko unashobora kwibaza ngo niyo ko Imana impamagaye muri iyi myaka nshaje bimeze gute, kuko itampamagaye muri iriya myaka ngiri muto. Ishobora kuba yaguhamagaye mu myaka kugira ngo ikorere imyaka 2 gusa cyangwa imyaka 3 gusa, uciye urufatiro rw'ibintu runaka kugira ngo ejo abo ushizeho urufatiro baze babandi. Haleluya. Umukozi w'Imana umwe yigeze kumbaza, yari umukozi w'Imana kandi by'ukuri akomeye, arambaza ati kubera iki ishengero ryanje nguma mbona yandi mashengero yari yatangwa ama eglise yabo agiyitirira? Ndamubwira ati bitwaye iki, ahubwo ni bakomeze cyane, bariko baragwiza, bariko barageza iyerekwa ryawe kuri, batakugishije inama. Erega abantu bagukorera publicity batakugishije inama, Imana ikabakoresha bakakuvugira, n'abakuvuga nabi nabo nyene ni ibikoresho by'Imana ntubanke.
hari ahantu udashobora kugera Imana idahagurukije bakuvuga nabi, kuko ikinyoma kirihuta gusumba ukuri. Bakakuvuga nabi kugira ngo izina ryawe ribanze rimenyekane, bakagucafuza muri karitsiye yose ikakumenya ku kibi, ariko irindirije umunsi umwe izogaragaza ukuri, ikerekana icuri, ariko bamaze kukumenya ikabyemera. Bakagushira ku marezo sose, bakagushira hirya no hino ku maradi, bakakuvuga bakuvuga ikibi, ariko ari Imana yake yabikora kugira ngo uve mu kinyegero, uve ahantu nyegeye. Imana ibagirire neza. Muba abakozi b'Imana, mubakunde. Ukeneye ko uba mu mavuta y'umukozi w'Imana, uramukunda, ukamwumvira, ukamukorera. Akamura kumvise, uramukunda, ukamwumvira, ukamukorera. Elisa kugira ngo aronke amavuta ya Eliya yaramwumvira akamukorera, yari umuboyi wiwe. Haleluya. Eliya umva Elisa hanura, avugishwa, avuga ubutumwa, imisi yose bamaranye yari umukozi. Ariko iri jambo ryitwa kuba umukozi rirananiye abantu. Kugira ngo ube umukozi w'Imana utegereza kubanza kuba umukozi w'umuntu. Ukeneye kugendera amavuta yanje, reka mvuga aka kantu, utegereza kubanza kuba umukozi wanje. Ikinacho ntabwo mucumba. Amavuta atemba ava hejuru, kugira ngo amavuta ndayagusukeko ndaguhesha umugisha. Reka nababwire